Amahoro kuri mwebwe mwese bakunzi b'ibiganiro vya televiziyo Isanganiro, reka ndabahe ikaze muri uyu mwanya wo kubashikiriza ano amakuru y'uno munsi turahera ku nkuru zikurikira. Intambwe Uburundi bugeze ko mu gutegura inteko zizoja mu gihugu ca Centrafrique mu bikorwa byo kugarukana amahoro ni kimwe mu vyaganiriwe ko mu mubonano umushikiranganje wa mbere w'u Burundi yahaye icegera c'umunyamabanga mukuru w'ishiramwe mpuzamakungu ONU ajejwe igisata co kugarukana amahoro hari kuri uyu wa kabiri. N'abarongoye site ya Kinyinya kabiri iri muri zone ya Gatumba muri commune ya Mutimbuzi baridogerwa n'ababa muri iyo site bataye amazu yabo kubera imyuzurira y'imvura bakidoga bano bavuga ko iyo habonetse imfashanyo idaheza ngo ibashikire ariko abarongoye iyo site bo barabihakana. Nayo mu makungu igihugu ca Australia kiratungwa agatoki ko kiri mu vyonona cane ikirere kubera ivyuka bibi kirungika mu kirere. Kino gihugu naco kikavuga ko kigiye kwikubita agashi. Mukanya inkuru imwe ukwayo. Reka twongere tubahe ikaze muri ano makuru. Kuraba intambwe igizwe ko mu gutegura inteko z'abarundi zizoja mu gihugu ca Centrafrique mu bikorwa byo kugarukana amahoro no gutera umukono ku masezerano yo kurungika izo nteko z'abarundi ni bimwe mu vyaganiriwe ko mu mubonano umushikiranganje w'u Burundi yahaye icegera c'umunyamabanga mukuru w'ishiramwe mpuzamakungu ONU ajejwe igisata co kugarukana amahoro hari kuri uyu wa kabiri. Iyo ntumwa ya ONU ikaba yanamenyesheje ko ishima intambwe Uburundi bugeze ko mu gutsimbataza amahoro. Moise Nkurunziza n'umuvugizi w'umushikiranganje wa mbere w'u Burundi. Nyakubahwa umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi aje guha umubonano icegera cy'ubuserukira ishiramwe mpuzamakungu ajejwe ivy'umutekano muri iryo shiramwe mpuzamakungu. Izo ndongozi zibiri zaganiriye ibitari bike baganiriye cyane ivyerekeye amahoro n'umutekano hano mu karere ka Afrika, baragaruka no ku mutekano muzi uranga igihugu kibanyi hano hafi yacu igihugu ca Kongo. Yamenyesheje rero nyakubahwa umushikiranganje wa mbere iyo ntumwa ko aje mu gihe ciza, mu gihe Uburundi buriko butsimbataza amahoro n'umutekano ahubwo bugeze ku ntambwe y'iterambere. Ivyo waserukira iryo shirahamwe kabone yabikengurutse ko yavyiboneye n'amaso. Cegera c'umunyamabanga mukuru w'ishiramwe mpuzamakungu ONU yamenyesheje cyane ko aje hano mu gihugu cacu Burundi kugira ubwa mbere ashimire Uburundi, ashimire inteko z'u Burundi ziri mu gihugu ca Centrafrique. Yamenyesheje kandi ko aje hano mu gihugu cacu Burundi kugira ngo ayage indongozi z'igihugu abereka ko ishiramwe mpuzamakungu ONU yipfuza cyane ko inteko z'u Burundi zibandanya zifasha kugira ngo ibindi bihugu bitekane. Aha rero yamenyesheje yuko aje hano mu gihugu cacu Burundi kugira ngo amenyeshe intambwe iryo shiramwe mpuzamakungu ONU rigeze ko. Barabe rero aho bigeze, barabe ko bikunda kugira ngo habe uwundi mugwi woja kongereza abasanzwe ariko barangura ico bihugu mu gihugu ca Centrafrique. Nyakubahwa umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi yamenyesheje ico cegera c'umunyamabanga mukuru wa ONU ko igihugu c'u Burundi gisanzwe gifise ibigo bibiri kandi bikora bikwije n'ubuhinga. Kimwe kikaba ari igisirikare kandi kakaba ari ico igipolisi kugira ngo mu gihe cyose iryo shiramwe mpuzamakungu ONU yifuza ko inteko z'u Burundi zija kugarukana amahoro aho bikenewe ko Uburundi bwiteguye izo nteko zihari kandi zifise n'ibikoresho. Tubandanye nano makuru. Inama nshingamateka y'u Burundi yemeje kuri uyu wa kabiri integuro y'ibwirizwa hijanye n'ikoreshwa ry'amafaranga ashika ku miliyoni 80 z'amadolari y'abanyamerika. Ayo mafaranga y'ingabire hakaba yatanzwe n'ikigega mpuzamakungu citaho iterambere arico IDA.
umushikiranganje ajejwe indero hamwe n'inyigisho za kaminuza François Havyarimana akaba yasiguye ko iyo mfashanyo igiye kuzokoreshwa mu bijanye no kuduza ubumenyi bw'ugwaruka hamwe n'abakenyezi kugira bahurumbirwe n'abatanga ubuzi. Inkuru ya Omer Ndwayo. Umushikiranganje François Havyarimana yabanje gusigurira abashinga amateka uwo mugambo wariwo ko ari uwo kuduza ubumenyi bw'ugwaruka n'abakenyezi kugira bahurumbirwe n'abatanga ubuzi. Inyuma y'izo nsiguro abashinga amateka ntibanyuzwe. Zeno Bigirimana abazi gituma hari ibigo vyigisha imyuga bidakora neza. Mbega pariho amasantre d'enseignement des métiers atagira abigisha. Mwategekanije iki kugira ngo iyi myuga izibandanye n'abigisha baronse akazi ahantu bagomba baforoma ugwaruka rwa Burundi bw'ejo. Kuri ico umushikiranganje amenyesha ko ico kibazo kizwi ariko ko bariko baragitorera inyishu. Nashaka kuvuga yuko iyi projet itaje kurokrita abigisha, ije kongerereza ubumenyi abanyeshure mbere ihereye no kubigisha kugira ngo abigisha ubumenyi batanga bube koko ari ubumenyi bw'akanovera. Nico gituma rero hategekanijwe novuga ihugurwa muri uwo mugambi ry'abigisha kugira ngo batange inyigisho z'akanovera. Umushinga amateka Martin Ivyabandi wabona ko uburyo bugera ku miliyoni 200 z'amadolari buzohabwa ugwaruka budakwiye. Nayo Joki Chantal akabaza ko umugambi uzobandanya n'inyuma y'imyaka 5 itegekanywa. Baravuga yuko harimo 20 miliyoni ku miliyoni 80 z'amadolari zizogenda muri entrepreneur des jeunes. Tukaba tuzi ko abajene ari bo benshi mu gihugu kandi muri abo harimo abize n'abatashoboye kwiga. Mbese ntibubona yuko amafaranga iyi composante harimo yihaye amafaranga make ariho yateza kugenda ari menshi cyane kuko niwo bahanzwe cyane na sous-emploi na employabilité yabo wasanga yaguranye bivanye n'uko bize. Inyuma y'imyaka 5 leta yoba yiteguriye gute kubandanya ishigikira bino bisata ko tuzi ko ari inkoramutima mu gihugu igifashe mu kenyezi canke ugwaruka kiza guteza imbere igihugu. Umushikiranganje ajejwe indero yemeza ko ubwo buryo atari buke kandi ko leta izoguma ifasha kugira uwo mugambo bandanye. Uri kuraraba ivyo dukeneye ni vyinshi ariko rero ingorane zose sinovuga ngo zikazitorerwa umuti ku munota umwe. Ubu n'umugambi w'imyaka 5 n'inyuma y'imyaka 5 tuzoguma dukora kugira ngo ugwaruka rubandanye novuga ruronka ubumenyi n'ubushobozi kugira ngo ruronka akazi. Ni naco gituma hari na wa mugambi w'igihugu umwe bita paeje uzotuma uguma witaho urwaruka kugira ngo izi ngorane z'ubushomeri zihari zigabanuke. Uwo mugambi ngo wegugwaruka n'abakenyezi bafise imyaka iri hagati ya 14 na 35. Dushimire mugenzi wacu Omer Ndwayo. Gutora amategeko akomeza agateka k'abakenyezi hamwe no kubamenyesha amategeko aba yatowe muri bimwe mu vyokomeza agateka k'abakenyezi byashikirijwe n'umuhinga mu bijanye n'agateka kazi na muntu hari mu ruganda rwatunganijwe n'abakenyezi b'abashinga amateka. Madeleine Katabarumwe agahamagarira abo bakenyezi batowe kuvugira abandi batajya umunwa. Tumukurikire. Kugira ngo agateka k'umukenyezi kisunonore ni guhera mbere ku ndero y'umwana w'umukobwa ko abana b'abakobwa bose bo kwiga bakaja mu ishure cyo kimwe n'abandi kugira ngo baje ku rugero rumwe n'abahungu bamaze kwiga amashure abayahejeje bonyene hari uruhare ruhagaze ku bakenyezi bonyene bwo gushaka bwo kugira icifuzo cyo gushingwa amabanga bonyene bakiyumva ati aha ndashoboye kutigaya kuko wisuzuguye wenyine ukigaya ukisubiza inyuma biragoye kugira ngo abandi ari bo bagushira imbere. Eka ari byinshi mugabo bwa mbere bonyene nibo boje imbere hanyuma abategesi nabo nyene bagafasha abakenyezi batowe icambere bogira no guhimiriza bene wabo kandi nabo kandi bakanaberekana nabo nyene akaroro keza. Abakenyezi batowe nk'abashinga amateka nk'abakenguza amateka barafise uruhara ubwa mbere na mbere mu gutera agacumu k'ubumwe mu mategeko ashingwa kugira ngo amategeko ashingwa aze yubahiriza igitsina gore
uko bibereye. Hambavu y'amategeko rero ashingwa hariho no kuyamenyekanisha mundi bapfasoni biciye mashirahamwe. Abakenyezi batowe barafise uburyo kurusha abandi bakenyezi bo mu gihugu. Ubwo buryo baronse bubukoresha nibo bukoreshe mu kwiteza imbere bo nyene mugabo bakanabukoresha kugira ngo bateze imbere bene wabo no mu kubavugira ntibajye umunwa. Mu bijanye n'imibano abarongoye site ya Kinyinya ya kabiri iri muri zone ya Gatumba muri commune ya Mutimbuzi ikaba irimwo abanyagihugu bateshejwe izabo n'imyuzurira y'imvura. Abo bayirongoye rero baridogerwa ko iyo imfashanyo ibonetse badaheza ngo bayishikirize abayigenewe, ariko bo barabihekana bakavuga ko intonde z'abaronswa iyo mfashanyo ziba zakozwe hakiri kare. Inkuru ya Ahmel Mutore. Imyidogo ni myinshi ku banyagihugu begeranirijwe muri site ya Kinyinya ya kabiri muri zone Gatumba, bakagiriza abarongoye iyo site gukoresha ka mwana wa mama mu gushikiriza imfashanyo ibibonetse. Iyo habazanye nk'ibintu byo gufasha abantu bano masite nuko abo baturongoye ngaha muri site hageze kugira ngo babirosha abo bantu baca bihereza babigira kankunzi bakaraba ikimenyane canke umuntu afise udufaranga bakamwandika yarinze gutanga udufaranga. Kuri ivyo twabakaruriro n'icambere barigeze kuzana amakarti simu ngaha baje gufasha ishiramwe fekabu baje barondera abantu 1,200. Aha muri site wacu twara abantu 900 aribo bari ngaha igihe bazana iyo fashanyo, ariko si bose bazironse. Harose abantu bashika 800, none izo zindi zagiye he zishika 400. Izo carte simu zatanzwe na fekabu yashatse gufasha abanyagihugu bari ngaha muri site kugira iki baronke utuntu bifashisha. Bari bavuze ko bazobahereza inoti 100. Ihora imbere rigana umwe mu barongoye site ya Kinyinya ya kabiri arahakana ivyo bagirizwa, akavuga ko intonde z'abafashwa zikorwa ku mugaragaro. Musanzwe ahari abantu ntabururuntu leta n'amashirama akomakomeye mwamwe niyazanye imfashanyo zikwiye bose, ariko rero haraza umugira neza akaza tubwira ati dukeneye abantu 300, dukeneye abantu 150, kandi akaca tubwira n'abakeneye bari aje tubwira ati je nkina batabana batamakazi. Urumva umugira neza ntitumutegeka, tuca turaba yuko abantu bariho mbere intore nyinshi zikora niyo mugira neza nyene. Rero fekabe byo kora ngaha dufise abantu bari 1,800. Ico rero fekabe no yashaka abantu 1,888 nje itiri fekabe yakoreyeko, kandi musanzwe fekabe ne twakoranye nawe niyo dufasha gusibura ati uyara kwimfashanya canke ntayikwiye. Iyo myidogo iraba niyo tubona bagira neza nabo nyine batayimfashanye turi kumwe niyo myidogo iraba bakidoga nabo bagira neza babazanye imfashanya kwimfashanya idakwiye. Aho ayabona babwira ati ntimuzosone kugaruka ngaha muzanye ibidakwiye niba mureka kuza, ariko rero mugira neza twazanye turamufasha kugira ngo bakeya abo gafasha kubashikira. Kuri abo bateshejwe izabo bakabona ko yimfashanyo ibonetse abagira neza boza barayishikanira kwihema. Ico kogwa mbona nuko bogira impinyanyura bagahinyanyura karaba, kandi azanane babibona yuko ibintu birakunda kwa masite bagahinyanyura bakaraba iyo haboneka ikintu bakarako gishikira abakigenewe. Nuko boraba bakafata nkibaza nk'utuntu bagomba kudushika kuri bene gihugu bari ngaha koza dushika kwihema badushikana kwihema pani byo kuza kwandika ko kwandika bashobandika abo bigombeye kacho banditse wo mwisite kabura uri ngaho habaye ihemi kugwako kacura bitanye umuntu wo mwisite ibera muri Gasekebuye ugarume yafashe nk'amazina 10 twagira tubitange ntibigeraho bishika. Umukuru wa site ya Kinyinya ya kabiri asanzwe ari watwara umutumba wahiherereye. Tugushimire nawe Ahmel Mutore. Imbere yo kurangiza hano makuru dukubitire mu makungu aho leta y'igihugu ca Australia ivuga ko igiye kugabanya ibijanye no gucukura ibizuku kubera bituma irungika mu kirere ivyuka byo nona bidukikije. Ni mu gihe hagiye kuba inama y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU yo kurabira hamwe ibijanye n'ihindagurika ry'ibihe. Ico gihugu ca Australia coco kikavuga ko cihaye intumbero yuko gushika mu mwaka wa 2050 kitazoba kirekurira mu kirere ivyuka bibi. Inkuru y'ikinyamakuru ca Euro News tuyishikirizwe na Sheila Irambona.
Amakuru dukesha abagenzi bacu ba Euronews avuga ko mu gihe hasigaye iminsi mike ngo inama ya ONU ijanye n'ihindagurika ry'ibihe itangure, umushikiranganje wa Australia ngo yatanguye gutosora amajambo ashikiriza. Ngo Australia ni igihugu caneguwe cane kubera amahinguro yabo y'ibizuku yemeye ko igiye kugabanya ico bita carbone kuva ubu gushika mu bihumbi 2025. Uyu mushikiranganje ati imyiteguro yacu ni imyiteguro myiza kandi ifise ico yishimikije, akongera ko ati bino twateguye ni vy'abanya Australia bose bashaka kandi ni nyavyo kuko twayiteguye tuvyitondeye. Ivyo akaba ari intambwe ikomeye ku gihugu nka Australia kizwi ko ari igihugu kiri mu vya mbere bihingura ibizuku kandi ko ari igihugu kizwi ko chance kugira ico ciyemeje mu kureka guhingura ivyuka vya carbone. Uyu mushikiranganje muga yavuze ko ayo mahinguro y'ibizuku atazugagwa, akaba yanse no gushigikira ihangiro bihugu vyihaye yuko gushika mu bihumbi 2030 bategerezwa kugabanya ivyuka vya carbone. Iryo hangiro rikaba rifise uruhara rukomeye kugira hagabanwe ihindagurika ry'ibihe. Tugushimire nawe Sheila Irambona, akaba rero ari no kuri iyo nkuru yo mu gihugu ca Australia duciye turangiriza ko ano makuru y'uno munsi. Abanishimiye ni mwebwe mwese mwafasha kanya ko kuyakurikira, nkashimira kandi n'abagenzi banje bo mu ruganda rwa televiziyo Isanganiro bamfashije gutororokanya ano makuru, hanyuma ndabifurize kubandanya mugira ibihe vyiza.